umuntu yisuzumye akiyumva ko agwaye naze yivuze ingo wivuze Yesu ashimwe. Turabagumbiriye n'inkumbu mu izina rya Yesu. Ego turanezerewe kuba Imana yaraduhaye ibihe byiza byo kuba mu Nyakabiga. Twahora tuzana abanyeshuri muri stage nk'uko umurongozi yabivuze. Mugabo muri stage sinaronka akajyo ko kuyaga n'ishengero. None rero inkumbu twarazipunguje buke buke mugabo nizaheze. Tuzogaruka. None nitugaruka muzotwakira. Natwe turabaye kaze mu maramvya. Muze kuturamutsa. Turafise intasho z'abakozi Imana dukorana no mu muryango. Mugorora ibiganza muzakire mu izina rya Yesu. Turashimiye Imana yatuguriye umuryango kuko murazi ko twebwe twakora mu karere ka Bubanza ariko ububwiriza turongoye muri iminyanyiro nshasha bungerewe bagize mutimbuzi yose kukira muri meri. Ububwiriza bwacu bwa maramvya buri muri meri nico gituma muzokwama mutubona muri meri. Imana ihabwe icubahiro. None rero tudatebeje turasangira ijambo ry'Imana kandi twejyanye amajambo. Hari abatashoboye kuronka akaryo ko kuba mu ndwi hagati mu rusengero. Turasubiramo bimwe bimwe mu byo twize. Dusomerera amajambo y'urufatiro hano mu gitabo ubutumwa bw'isuko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bw'isuko bwanditswe na Yohana igice ca 5 tutanga mbere niyo majambo y'urufatiro. Ubutumwa bw'isuko bwanditswe na Yohana gatanu tangura hajya nyene ku kigabure ca mbere avuga ngo hanyuma y'ivyo haza iminsi mikuru y'abayuda. Yesu aduga i Yerusalemu, kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari ikidengeri mu giheburayo citwa Betesida. Cyariko amabaraza 5. Muri yo hari haryamye abantu benshi barwaye, impumyi, abacumbagira n'abanyunyutse. Bari barorereye ko amazi azikuruka, kuko rimwe rimwe umumarayika yamanuka aja muri ico kidengeri akazikurura amazi, maze utambukiramo bwa mbere amazi azikurutse niwe akira indwara yamufashe iyo ariyo yose. Hari umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire aramubaza ati wumva ugomba gukira? Muca umurongo kuri ako karongo. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire aramubaza ati wumva ugomba gukira? Unandwaye aramwishyura ati mwami, nta muntu ufise yo kunterera mu kidengeri iyo amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramwo. Yesu aramubwira ati va hasi ikorera ikirago cawe ugende. Buno nyene umuntu arakira yikorera ikirago ciwe aragenda. Imana ihabwe icubahiro. Naya majambo tugomba tuyage ko yuyu muntu yaragwaye igihe kirekire. Turaza gushimikira ku ijambo rikubaza ngo mbega wumva ugomba gukira? Hoho woba ugwaye wumva ugomba gukira? Iki kibazo nico tuza kwibaza nawe wibaza, mbega wumva ugomba gukira?
none hano hari abagwayi bo babaje turaza kubiraba ko ubugwaye cyangwa na je no bangwaye muntu mbere ya urufatiro rw'amajambo mu ndwi yose twize ku bwami n'iri jambo turisome abatariho turi basomere mu butumwa bw'isoko bwanditswe na Mariko 4:30 mwumve amajambo twasomye amwamwe y'inkora mutima. Mariko 4:30 havuga ngo kandi arababwira ati ubwami bw'Imana tubushushanye n'iki canke tubusobanurisha umugani wuhe. Iyi ni imigani rero. Ubwami bw'Imana Yesu aragerageza kubasigurira ivy'ubwami bw'Imana kuko atangura kuvuga ubutumwa na Yohana umubatirizi yabigisha aravuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi, ubwami bw'Imana burabegereye. Twabajije mu ishengero abantu babonye umwami twasanze hariyo batatu. Bisigurwa yuko imvugo y'ubwami benshi ntituyitahura kuko ntituzi umwami mugabo tuzi repubulika, tuzi leta. Naho biruko leta n'ubwami tubyite kumwe mugabo leta repubulika yoyo twabonye yuko abene gihugu nibo batora bashinga amateka bakibigira amategeko mugabo mu bwami umwami arabi kibereye kandi umwami nta umuhaririza. Mwishengero turi mu bwami ntituri muri demokrasi kuko demokratos twabonye ko ari ijambo ryavuye kuri Plato yanditse igitabo cyitwa La République arico gishinga ingene leta zibaho. Abiga abapolitologe bari hano barabizi nico gitabo cy'urufatiro muri mu bitabo byigisha politiki. Nukuvuga repubulika n'ubwami biratandukanye. Mu bwami umwami amenya abamufasha ibikorwa nta matora abamo. Oya no mwishengero akenshi nta matora abaho. Hari n'igihe utwagwa n'umuntu utiyumvamwo kuko bamuguhaye muri korali ibyo twarabiyazi. Ariko mu bwami uyo mwami baguhaye akurabira igikwiye. Nukuvuga Yesu rero gusigura ubwami byamufasha umwanya utari muto kuko amaze kuzuka mu vyakozwe n'intumwa biyumvira ko azozana ubwami buje gukura ubwami bw'Abaroma. Yesu aravuga ati nimutenyenye gato kuko nzobarungikira umwitsa uyo mwemu nashika muri mwebwe niwe azoba inkomezi zo kunshingira inaye. Naho ntibabitahuye. Ubu bwami rero n'uburacagorana. Twagerageje kusigura ubu bwami tubugereranya n'umurimyi. Umurimyi ararima akarondera indimiro nziza agacirira akagira amaburi. Twatanze akarero k'umumbati kugira ngo umumbati uronke ubugari uburonke buca kure. Nyumba tukayibagara heje kuyibagara kayisoroma kayitonora kayivundika cyangwa kayirobeka ukayanikira ukayijana ku mashini ugashusha amazi cyangwa ukarika amazi. Kandi hari igihe waritse amazi ntaje neza ubugari bushobora guca bupfa bugatota bugatepeta cyangwa bukavunikiramo umushoka. Urumva iby'Imana ushobora gukora ntushobora gushika ku ntumbero ku munota wanyu ngo umurimyi arorera imbuto ivyamwa yihanganye ngo akarindira imvura y'umuvuvu. Twabonye ko umuntu muri ubu bwami utegerezwa kwihangana. Twaronsa kandi karorero k'ishuri. Twabonye ko ubu bwami bujyanwa n'ishuri. Bibiliya ivuga ngo uhoraho azobigisha ngo aha turi ku ishuri. Twabonye ko umuntu ava muri maternelle akiga humanité akiga université agaca doctora agaspecializa no mu by'Imana uzorinda upfa uri umunyeshuri. Nta muntu aheza amashuri y'Imana. Uri umusore hari amashuri y'abasore. Uzanye umupfasoni hari ishuri ryo gutunga umugore. Uronsa abana batandatu hari ishuri ryo gutunga abana batandatu.
hari ishuri ryo gusohora abana, hari ishuri ryo kugabura amatongo, hari ishuri ryo gupfa. Umaze imyaka 80 utegeza kwitegura gupfa, uzotegeza kwiga ishuri ryo gupfa naryo, kuko urabye nabi uzoja mu bapfumu ugeze ku mfiro. Abo turi kumwe tugorora ibiganza ntibusinzire, amashuri ntahera. Twarize kubijanye no gusiganwa n'ihiganwa. Paulo yakoresheje ngo ijambo ikirori, spectacle. Yabonye abantu bo muri Korinto ingene bahiganwa muri marathon. Aravuga ati ngo mu kirori ngo abantu bitegura muri byose. Niyo nsaba ngo yagiye guhiganwa mu mahiganwa ngo ariruka ngo buri gatondo ngo akora sport imyimenyerezo kugira azohigana. Ngo cyane cyane umuntu yahiganwa agenda mu murongo wiwe kuruwari. Muri uru rugendo nta muntu araba uyundi. Papa ntaraba madame, madamu ntaraba umwana. Utimenye je niruka ntumbere imbere iwanje gusa ibyawo zimindaba. Ntuzura ibya mugenzi wawe nibize bigutsitaza. Tumbere imbere. Twize kubijanye mu kandi karero twize kuri urugendo rw'Abisirayeli. Twabonye yuko rwabaye urugendo rw'izinguzingu bavuye muri Egiputa. Twabonye ko urugendo ari rurerure kandi rwoba rugufi. Uvuye muri Egiputa ushika Isirayeli Yerusalemu twasanze ari urugendo rw'iminsi 11 amaguru, ugenda n'amaguru. Mugabo ngo Abisirayeli barugenze imyaka 40. Twasomye ijambo ritubwira ngo ivyabaye ku Bisirayeli bitubera akarorero. Bavuye Ramusesi ngo baciye baca batumbera inzira y'ubugaragwa, baca mu kiyaga, bashika i Sinayi. Aho rero twagiye tubona ingene baca mu bugaragwa, ahandi naho bakabura amazi, ahandi naho bakagira uburoho ngo bw'amapapayi. Iyumvira umuntu yifuza amapapayi vraiment. Twaratangaye kubona umuntu abuze urugendo n'amapapayi, ngo n'amakonkombure, ngo n'amapoivro, ngo na pasteke. Niko twabisomye. Urumva rero ibibuze umuntu urugendo ntibiba binini. Ngo bifuza inyama, ngo urugendo rurabaruhisha. Twabonye ko rero urugendo rwo kuruhisha kugira ngo bashike i Kanani. Bagomba ngo bashike nkuko umuntu yabagiye muri Kongo ashitse mu Gatumba, ashitse kuri Shaniki. Ngo batumye abatasi ngo baridoga. Imana irashavura imyidogo. Twabonye ingaruka z'imyidogo. Ngo Imana yaciye ati domitur ubu rero muca mufata inzira igenda mu Rumonge, kuko niba ari bazi yo waje. Bafati ya Rukonwe, baca Makamba, za Rutana, za Ruyigi. Muravyumva? Basubira mu Yinga, bagaruka Ingozi, Gitega baraza kwa Muswayire, baramanuka bashitse kuri Shaniki bagira bajabuka. Imana ikabasubiza mu Rukonwe. Kucyo imyaka 38 bazunguruka mu bisozi by'Iseyiri. Ngo barazunguruka. Imana iravuga ati sawa, iminsi bumaze muzunguruka ibisozi iramaze, ntaco ko abangararije bose bapfuye, ni mujabuke. Hazabutse Karebu na Yosuwa gusa. Uru rugendo ruragoye. Ukagarariza muri uru rugendo uzogira ibibazo. Uyu munsi rero tugomba dusozere kuri iri jambo rivuga ibitaro cyangwa kwivuza neza, kuko na Yesu yarabivuze ataje naje nka muganga. Dusome muri Matayo, turashishikara rya jambo. Matayo 9 umurongo wa 10. Dusome Matayo 9 umurongo w'9. Kumve ko Yesu yigeranyije n'umuganga. Yesu ahavuye abona umuntu yitwa Matayo yicaye ahatoreza ikori. Aramubarira ati nkurikira. Ava hasi aramukurikira.
kandi Yesu yicaye mu nzu yo kwa Matayo ariko arajya, haza benshi mu batoza kori n'abanyavyaha basangira na Yesu n'abigishwa biwe. Abafarisayo babibonye babaza abigishwa biwe bati, ni igiki gitumye umwigishwa wanyu asangira n'abatoza kori n'abanyavyaha? Abyumvise aravuga ati, abakomeye ntacyo bagombera umuvuzi atari abagwaye. Mugende mwiga ijambo mumenye ico risobanura ngo imbabazi nizo ngomba si ibimazi, kuko naje guhamagara abagororotsi atari abanyavyaha. Wicaye aha rero murabona muri meri turabasirimu, turi incabwenge, ntagire umuntu yoshirukanya abita abagwaye. Ariko Yesu yaravuze ati, je naje kurondera abagwaye, abakomeye muri mwebwe si iri jambo ntiribaraba. Mugabo ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma 3:23 ngo twese twaracumuye ntitwabona ubwiza bw'Imana. Haraho umuntu abwira ubutumwa akavuga ati, jewe nihaniki, naracumuye, si ndoga, si sambana, none je ndi umunyavyaha. Ariko ijambo riratwemeza yuko dufise ibibazo. Uyu muntu yararwariye ku kidengeri cy'Ibetesida, twasomye ariho tugomba dusigure ngo yarahamaze imyaka 38. Nkuko nawe kumbure woba waraje mu ishengero uje kurondera ubukiriro ntukire. Aha agakiza abantu bose uko bashitse mu ishengero siko bakizwa. Haraho umuntu acahura n'ibitsitaza canke akinjira nabi mu ishengero bigatuma adakira, ntananezererwa agakiza. Hajya rero hari ibintu bipfuba bikagorana. Ikijumu cyapfuvye nawe ugipfubura, n'umukirisi w'igipfubirwa kumupfubura biragoye, kuko yama yigira umuyuwayi iyumvira imyaka 38 ari mu ishengero umenga arabizi. Mugabo yarapfuvye. Uyu muntu rero ngo yari yumvise inkuru ngo Yerusalemu ngo hari kidengeri, ngo hari pisine. Iyi pisine muri Yerusalemu hari irembo ry'intama, irembo ry'amafi, hari amarembo yinjira muri Yerusalemu, irembo ry'amafarasi. Ariko ngo ku irembo ry'intama ngo hari kidengeri, aho hantu ngo hari imbizi. Mwabonye abazi gusoma harimo koroshe. Koroshe, irya koroshe muri teoloji vyerekana ko ari komanteri z'abantu. Murabona abantu bashobora kuvuga mu gifaransa superstition, no kuvuga ibintu abantu biyumvira. Ushobora kwiyumvira ati amasuha arakiza, rheumatisme, ugasanga abantu bafashe imiduga ngo bagiye mu mashuha. Rijya jambo nicyo rigomba kuvuga. Mugabo ntibarisigura neza, ariko ngo imbizi yaraduga bakayita ngo ni marayika yaje. Murabona haraho akagezi gakama n'igihe gashobora kuronka amasoko kakadudubiza. Bibiliya rero yo iravuga ngo ni marayika bashize kroshe, barazitiriye berekana ko ari amakomanteri y'abantu. Mugabo twebwe turatumbera ijambo ryo gukira. Yesu ngo asanga bari aho hantu agomba kwikorera igikorwa, ngo aravuga ati, none kumaze iminsi uri ngaha ugomba gukira. Iyumvira nk'umuntu yo kubaza ikibazo, mbega wumva ugomba gukira? Ico nico kibazo. Ugomba gukira uvugwaye. Atariko Yesu n'umwanga ushibasha, none ntiyabona ko aremvye. Nico kibazo. Umwana w'umuntu ni ikiremwa udashobora gukorera, kuko Imana imaze kuroma umuntu ibiremwa byose birumvira. Ikiyaga kicumvira Imana, inyoni zumvira Imana, inkoko zumvira Imana. Inkoko ishobora kumara iminsi 21 yisonzesheje, irikira igomba kuberura amagi, idasohoka iri mu mafungo, ikumvira Imana. Mugabo umwana w'umuntu ni igikoko c'amanyama. Turi ibiremwa bifise ubwenge, umuntu atemera naho uwo mushiramo, naho uwo murasa nakwemera bati tumunyica bazi.
Yesu aramubaza ati none wumva ugomba gukira birakubabaje? Mu bintu bigoye muri iki gihe abantu ntibagomba gukira, icya mbere habuze ukwisuzuma wumve kugwaye, mbega aho uragwaye cyangwa urakomeye. None ndagufata ku nguvu ndakunywesha imiti, afata urumva jewe abandi bafise abiwabo gituma nakira, tangura kumubwira ama histoire inkuru ati umviza ndagusabe ugombe kiwe ugomba gukira. Ati sawa, asanga ari gukira, tori kirago cawe terura genda, bacata arigira. Nico kibazo rero, nta majambo menshi, nugutora ikirago cawe ukigira kandi bikagenda neza. Ariko ugiye mu bihari ntushobora gukira. Kugira ngo umuntu akire rero, icya mbere ni ukwiyumva ko agwaye. Intambuko zo gukira, icya mbere ngo ni ukugira gute? Kwiyumva ko ugwaye. Kabiri ni ukurondera ibimenyetso byerekana ko ugwaye. Uyu muntu agwaye abura akayabagu, ukumva nta mfungugu ugomba. Mbega uracyakunda ijambo ry'Imana? Mbega ku munsi wa kane ko winjiye kwa Mungu, nukuvuga ko umuntu yari ufatiriwe akayabagu k'ijambo ry'Imana waragahimbye, kusigaye uri nyandwi ubwo nturwaye. Usigaye utunga telefone niyo ukoresha nka Bibiliya, iyindi Bibiliya warabitse kuko wasirimutse. None ubwo nturwaye, ijambo ryakuryohera, wumva unezerewe ishengero. Hari abantu baje gusenga ngaha kubera babuze iyo baje, cyangwa tutababona ko ari abapagani. Kubera iki? Nta kayabagu, nta munezero. Ikindi iyo umuntu agwaye agira yumva atanezerewe, ukamenga urashishwa. Bibiliya ivuga ngo ubwami bw'ijuru n'ubw'umunezero n'amahoro. Abantu bagitwenga bangana iki? Abantu bose barashishwe. Corona yaravyunyuye ntitukiramukanya, abantu ntibakinezererwa gakiza. Washobora gura n'umuntu ugasanga agenda atera ikorasa anezerewe, urera urera man, ari no mu muduga ugasanga agenda aririmba urera. Abantu bose barashishwe, ni business, nta munezero. None nturwaye, iby'ijuru ntutubaze, ubabajwe nuko woronka visa, nta bindi. Nta kayabagu, nta nyota. Abantu bacitse intege. Iyo umuntu agwacika ivutu ntacyo yiha, ntarima. Iby'ishengero n'umubaze, gukorera Imana, gutanga ibya 10, kumva ko mu ngoro nogira icyo nkora. Abantu twacitse intege. None si ibimenyetso by'indwara? Iyo umuntu agwaye rero yihutira kuja ku bitaro, akavuga ati iyi ndwara reka ngende kuri dispensaire, kuri centre de santé, muganga infirmier akakurungika ku bitaro bikuru. Ibitaro kandi ibitaro byose nkuko twabibonye ku ishure, amashuri yose nigisha kumwe, n'ibitaro nibivura kumwe. Umwana yize kuri Saint Esprit sikimwe n'umwana yize kuri Ekofo. Ndabesha none mave mbesha ngo abana bo muri Ekofo bazotora ngo nk'abana bize kuri Saint Esprit. Muri kino gihe hadutse inyigisho zivuga ngo byose ni Imana. Akaranga k'ibitaro karaheze. Ibitaro tuvuga na madini. Twatanze ikibazo mu ndwi hagati, turabaza tuti mbega Imana mbere yuko igucira urubanza izobanza gucira urubanza umutima wawe cyangwa izobanza gucira urubanza idini? Baravuga bose ngo umutima ni 0 mbere yuko Imana ikimanza izobanza ikoranya amadini yonyene atakindi kiraza.
icy'urubanza rwa panegote, icy'urubanza rwa metodiste, icy'urubanza rwa katolika, icy'urubanza rwa anglikane, icy'urubanza rwa fekabu, icy'urubanza rwa kibangiste, icy'urubanza rwa isilamu. Mbere yuko ishikira imitima yacu, soma Abaroma, soma Abaroma, kuko haraho umuntu agukomveka ngo apana ngo amadini ntaca amaze. Ninde yaguhenze? Abaroma 10:14. Umvirize. Abaroma 10:14 havuga ngo iki? None bazokwambaza bate uwo batarizera? Kandi bazokwizera bate uwo batarumva? Kandi bazokumva bate atawa basiguriye ivyiwe? Kandi bazosigura ivyiwe bate batatumwe? Kuko handitswe ngo, ewe ukuntu ibirenge by'abazanye ubutumwa bwiza ari byiza, ariko abumvise ubutumwa bwiza si bose. Imana idufashe. Ababwumvise si bose bihanye. Mugabo bazokwigisha gute batatumwe? Hari abantu bitumye. Shetani yatumye amadini. Aya madini ariko arakorera mu isi. Harimo amadini batumwe na Shetani. Uzoribwirwa n'iki? Bose ko bavuga ngo ni Imana. Sa nayavuze ndayadonda, mugabo nta kindi ninjiyemo murantunga. Ati yadukritikiye idini. Mugabo uratanga imiti yovura abantu. None nk'ibitaro uja kwivuzamwo, usanze urwaye akaboregwe, bakakubwira ngo urumva ati je inzoga zaranyishe nyakubahwa dogiteri muganga. Abaganga mvuga n'abakozi b'Imana ati urumva rero genda unywe icupa rimwe ntacyo bitwaye. Uyo muntu azovayo ati nyweye rimwe timbega uborozi ntambi bisazi. None uwo muganga yigisha ko kunywa icupa rimwe atangorane, nawe usanzwe ikinyota cyarakwishe, uzovayo sa ukaza uratinya ko wa dogiteri disa ndwaye indwara y'umutima ndwaye ubushakanye. Ati ntangorane, ubu ndakwemereye uzorongora abagore babiri, ikibi ni igihagwe, uzorongore bane. Mbega uramuvuye? Ubu roho buzomutwara. Uwo muganga kubwiye ko uzorongora babiri, uzorongora nk'aba Salomo none bacavuga ati na Salomo yarongoye 1000. None azoba ari karakuvura. Kibazo usanzwe kwifitiye ikibazo cy'ubwishime bikunda gushikira abadamu. Abadamu ashobora kuja mu kirore akaraya imisatsi yiwe muri busikora narcissism, akishima akihindukiza akipozisiona akamara amasaha 5 ari kukiyo. Uyo muntu uzomujana ahantu bisiga ibintu ku munwa, bas azokwivumwa n'ingohe, uzosanga ari nk'agashetani. Kubera iki? We wa muganga baramubwiye ngo ntacyo, ngo mwigire neza, ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo ukwambara kwanyu kubemo kwisonera. Niba umureke ngo yambara ipataro, mukameremere k'abadamu barwana no kugira ngo yerekane taye, iyo pataro uzoyimushonera none. Umudamu naho yo bari umukizwa ategereza gukora ku buryo yibana yerekane taye. None wewe muganga uri kuramubwira ngo yambare ipataro, bas muzobibona rero. Ubu rero ibintu byaracanganye ibitaro byacu, uzosanga nagupenda Yesu, nagupenda Yesu. Muri ibyo bitaro rero nagupenda Yesu byaracanganye. Ugasanga umuntu yambaye agapataro nagupenda Yesu, nagupenda Yesu, akinyugutura basha. Ewe muganga utarondeye ibitaro byiza ntuzokira. Kuba ishengero, hama rero umaze gushika mu ishengero uca wivuza neza, ukashika imbere ya muganga
uvuga indwara urwaye kuko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Hari igice cy'umubiri, igice cyo mu mushaha n'igice cy'imwemu. Ushobora kuba urwaye amaso, nyakubahwa muganga, aho ni muganga ndavugira pastori cyangwa mwarimu, muganga mfise indwara y'amaso, apana ya marinete. Je mbonye umuntu w'umukobwa nguma ndamuraba nzunguruka n'imidugu ikagomba kungonga muganga. Urumva amaso yiwe aragwaye kuko amaso y'umuntu ari ukuntu araba. Mu gifaransa avuga ngo premier regard et le deuxième regard. Premier regard ni ukuvuga ubonye umuntu uramubona ni umunyakaranga sawa, mugabo ako karango k'umuraba n'umugore wawe uri kuraraba. Iyo contemplation ni iki none? Kumuraba imidogo izokugonga. Urarwaye amaso, urarwaye amatwi. Hari abagore barwara amatwi nibo bagira ikibazo cyane ku bintu by'uruvugo, n'abagabo turavuga bikatubabaza. Mugabo sindabona umugabo arira ngo bamuvuze ngo ariko abadamu aravuga ngo mwarimu ngo muri korari bavuze ngo mfise igikombe kimwe none numvise kimwe nico gusa tego basi. Uruvugo amatwi tijewe ibintu bica mu matwi numvise bamvuze. Uruvugo ni rubi ariko twega abagabo turi bitimba igomba uvuge. Ururimi, hari umuntu agwaye ururimi, ururimi ruragoye rero. Bibiliya iravuga Yakobo 3 ati umuhinga w'ururimi aho sindimwo. Twebwe ko dukoresha ururimi, abakozi b'Imana dukoresha ururimi, ni Yesu yo kudutabara. Umuntu adatsitara kuvya avuga. Imvugo yakagaye, imvugo kwishura nabi. Hari umuntu avuga imihanyuzo iminsi yose avuga kankama, ata munsi n'umwe avuga imvugo nziza yo guhumuriza. Urarwaye ku rurimi. Mugabo ivyo nizo tubona. Dusome Mariko 7:21. Turabizinze itaboneka za ndani. Mariko 7:21. Ushobora kuba urwaye indwara ya ndani. Mariko 7:21 havuga iki? Dusome mu bangutse. Kuko imbere mu mutima y'abantu habamwe ibyiyumviro bibi, ubushurashuzi, ubusuma, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwifuza kugira nabi, ubugunge, iby'insoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ivyo bibi biva imbere, nivyo bihumanya umuntu imbere mu mitima y'abantu. Iyo wavuze umutima ugomba kwivuza, hari umutima uyu utera. Ariko mu Bibiliya hari amajambo abiri asigura umutima. Uyu ni karidia. Ariko iyo bavuze umutima wa kabiri baba bavuze umutwe. Imigani 4:3 tuvuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ibintu byose. Niba bavuze karidia baba bavuze busuke. N'abahinga biga iby'imibano n'abantu n'imyifato y'abantu biga ikigo bita psychology. Busuke n'akagatwe. Iyo ubonye ibintu, kuko umuntu afise ibyumba bibiri bigabuyemo ibyumba bibiri bikomeye. Hari saro ishikirwamo n'ibintu byose, ibyo wumvise, ibyo wabonye. Hakaba rero n'icyumba kigabuwe n'urugi bita censure. Pasteur kavuga ngo censure, gusansira. Censure no kuvuga n'urugi rwugaye umutima w'umuntu, ntagomba ikintu sindakigomba, ndacirukana. Umuntu afise ubwenge wese atagiye kwa rojante. Hajya abasazi bari kwa rojante, urugi barwarugurutse. Umuntu akomeye rero busuke yiwe bayugaye naka kinyuma aka. Ibyo ugomba rero hari ibintu bijya mu gatwe k'inyuma. Mu gatwe k'inyuma harimo amaraso ya papa wawe, harimo amaraso y'ubumama.
kwa baso wanyu ushobora kubyara umwana ugasanga afise ingeso za muyomba. Zijya ngeso ziri mu maraso. Amashuri wize araha mu mutwe. Niba wararaye inzara ukipfuka ikirago biri mu mutwe. Naho utunze muri busuke yawe ufise inziko ko wigeze kurara inzara biri mu mutwe. Ibyo waciyemo abagukoreye ikibi ibikomeye biri ndani. Niba mama yaragucukije hatageze biri mu mutwe. Uzobona abantu bagenda barashishwe kuko bari mu maraso biri muri busuke. Ibyo bakubwiye byose indero yo kuziko biri muri wewe. Nico gituma umuntu agiye gukizwa ngo ijambo ry'Imana Abaheburayo 12 haravuga ngo ijambo ry'Imana rifise ubukuba rishobora kwinjira. Abaheburayo 4:15 ngo ijambo ry'Imana rifise ubusobozi bwo kwinjira rikagabura ibyo bintu rikabisohora. Ijambo ryonyene, ijambo turaza kuraba mu binini dufata. None kurwaye urwaye inzigo, urwaye ubwibone, urwaye ijisho ribi, uraraba umuntu ukamuraba turya ntacyo azovamwo. None niwe wamuhaye kubaho sa impema nizi wawe. Hari umuntu uzira abantu babatunzi nka twebwe, nanje nishire mu batunzi, ushitse ahantu umenga abantu n'ivyatsi bateragura imigere gusa ibi nguratunze. None ko utunze urangaburira none sasa umvirize ugasanga umuntu waratunze n'umuduga waka abamakinga gaseka. None urabagaburira bajya abantu ariko kubera ibiri mu mutwe wagaye. Urabona ikibazo hari n'umuntu afise inzu z'amakaro ngaha, afise intebe nziza, ashitse ngaha akadusanzaza twese. None ko tutaza amakaro yawe kusanga umuntu yaragaye nk'imbata biri mu mitwe y'abantu. Iyo ubonye rero abantu bameze uko warakijira bata uyu muntu arwaye ubwibone. Nico gituma Imana igucisha mu ishuri ikaguponda ayo manyamazohera. Ayo manyama ubwo bwibone ugayabandi buzohera. Imana izokwereka ko bishoboka. Ugize ingorane ugapfa utarigishwa basi naco uzoca muri purgatori n'ikabagatori bavuga muri uzoguturira bazoguturira. No kuvuga rero hari indwara iri muri mu mutima. Iri jambo niryo rituvura. Genda uvuge neza indwara urwaye ubwire muganga tijewe mezuku biraryoshe ubwire umukozi w'Imana neza ukuri. Genda afise ibintu muri jewe mfise ibintu by'ibanga icumbu kacugurura. Urabona umuntu hari igihe umuntu aba umusirimu akangegeza ibintu by'ubugesera muri we. Jewe iyo mbonye abantu ndabagaya. Iyo muye n'abantu numva genda uvyature kuko kwatura harimo inkomezi. Bwira muganga ibitaro bakwandikiye ibitaro bakabandikira imiti. Yesu ashimwe cyane. Reka tuvuge imiti dutanga. Niba urwaye umuti wa mbere nguyu andika ijambo ry'Imana. Soma Yohana 6:63. Yohana 6:63. Tugerageze kubereka imiti kwereka ko murwaye. Hari n'ibindi ntavuze wasanze urwaye. Reka basi tuvugana imiti kuko ni naco gikuru cyatuzanye. Umuntu wese yaje kwivuza yumvise indwara nyinshi nizo tutavuze. Turabe 6:63 turabe indwara ingene umuntu yo kwivuza kandi baguhaye umuti wa mbere nguyu. Mwemu ni watanga ubugingo umubiri ntacumaze. Amajambo ndababwiye ni mwemu n'ubugingo. Umvirize amajambo y'Imana
Yosuwa rimwe umurongo w'umunani Imana iramubwira ngo amajambo y'iki gitabo wamuyahekenyera ku murango no mwijoro. Amajambo y'iki gitabo, aya majambo tubabwira aha ndiko ndasohora ubushobozi. Aya majambo ari karinjira mu matwi kuko biravuga ngo agakizwaza kazanwa no kumva amajambo ya Kristo. Aha majambo mbabwira ni impwemu n'ubugingo, ari karinjira muri wowe, ari karaguhindura. Ayandi majambo rero ushobora no kuyisomera. Rijya jambo uri kurarisoma ukariyekenyera, mu gifaransa avuga meditation, ukarisubiramo kenshi. Ntukibe, ntugasenga ibigirwamana, ntukabeshe, ntugasambane. Hari umusore nigeze kubwira none genda ku mugoroba, haraho patiri akubwira ati ndagucindura igensi y'amasakaramentu. Pasiri atubwiye amasakaramentu bigeze kumuca ngo yava ahantu ku rubero rwa vyanda akaza kwihana quelque part bururi, agenda n'amaguru ari impongano bamuciye. Bo guca impongano, hari impongano nkunda kubwira imisore, uhengereye hajya saa 4 ivyumviro bitangura. Tangura uje mu gitanda vuti ntugasambane. Ubivuga ibiyatenga mu majana 5 ndabe ko ivyumviro bitagenda. Ngo basi erega pastor ivyo nivyo. None wowe uzovuga ngo ngurumva mu birangoye pastor ngurega ndi umusore. Uri umusore? None twebwe ari twabaye abasore. Ntugasambane. Basore ntugasambane, bigeme ntugasambane. Vuga ntugasambane. Uri mwibarwa ntugasambane. None ntibizava bikinjira muri busuke. Nabitse ijambo ryawe mu mutima ngo singira gute sindagucumureho. Gorora ibiganza aho turi kumwe. Nabibitse muri busuke. Hallelujah. Kigira kabiri. Ikinini kigira kabiri. Amasengesho. Aya masengesho sohora n'umuriro. Twavuze ko hari amasengesho y'indwano. Ayo masengesho y'indwano ibitero bije ni kinini gikomeye. Uyasenga uhagaze ukarasa. Twabonye amasengesho yo gutegeka imisozi. Ugategeka, tindategetse abamarayika bugara umunwa urya munyarusaku. Ugara ugategeka. Amasengesho yo gushima, amasengesho yo gucira intimba, amasengesho yo gutabaza. Ugakoma karuti ndapfuye. Ugakoma induru ahantu ukiyugarana, ugakoma induru ugatabaza Imana. Kuko twabonye ko mu gutabaza Imana ngo ituma marayika akagutera ikinya. Amasengesho y'indwano, amasengesho yo kwinginga, amasengesho yo gushima twarayize ni kinini. Amasengesho yandi, amasengesho yo kwisonzesha. Kwisonzesha niyo serumu rero. Serumu bayiguha uryamye, genda uryama ahantu wisonzesha. Ati ndwaye diabete, sawa, bazoguhuturaya n'utundi duke mugabo wisonzesha ubigabanye. Niba ari imiti bakwandikiye mugabo uje ufungure duke mugabo wisonzeshe. Serumu yo kwisonzesha. Uko Yohana, soma Matayo 12:1 havuga ngo iki? Matayo 12:1 havuga ngo iki? Ngo Matayo 12:1 havuga ngo iki? Ariko benijya nikugamo n'ikindi atari ugusenga no kugira gute no kwisonzesha. Kijya gisigo nikurwamo n'ikindi atari ugusenga no kugira gute no kwisonzesha. Ikindi kinini kigira kane, indirimbo. Soma ibyakozwe n'intumwa 16:25. Undi nadusomere. Dusomere serije ibyakozwe n'intumwa 16:25. Ikinini cyitwa indirimbo. Byakozwe n'intumwa
dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 16 duhere ku murongo wa 25 havuga ngo maze nko mu gicugu Pawulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana inzindi mbohe zibumva isi ikiranyiganyiga cyane giturumbuka bituma amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganyiga ako kanya inzugi zose ziruguruka iminyororo ya bose iradohoka Yesu nashimye gorora ibiganza aho turi kumwe indirimbo hari abantu badakunda kuririmba nk'abantu b'ababose niyo turiko turirimba rusange aguma ahagaze ukuntu agakaravati yitanda ukamenga afise agaseseme Imana indirimbo ni kinini uri mu muryango ririmba mu bicaniro bikomeye twize ni igicaniro cy'umuryango ni ibitaro bikomeye mu bitaro bikomeye bibiri hari ishengero no mu muryango hajya rero mbere yuko mufungura iki kinini muzokwame mukijya mugihe abana banyu shira akaririmbo abapanegote niba nko mu mihana 3 turiko turaririmba n'abapagani baratwumva manurera 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 n'ubu muranga kuririmba kandi manurera manurera urera 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 mana ho wanko mana ho wanko mana ho wanko hari habi cyane gorora ibiganza uri kuratera agakorasi umudamu wawe muri kumwe mukaryoherwa manurera manure abana ati yo mama na papa bararyoherwa amina amina mbego aho nuba wubatse urugo gahemwe bati na papa araryoherwa anani haleluya umve indirimbo ziri mu mutu ukomeye ushobora kuririmba ubabaye siko none abera nezeregwa izina rya Yesu andatunuye riwa mari miwa rira batinyu naho mfise amadeni niwe umpumuriza amadeni intuntu ukacura nimba imbere ya Yesu siko none amadeni ukayereka Imana ati inzu sindaronka amahera yo kwishura bose aransohora Yesu acha kumva uri kuracura intimba haleluya indirimbo ikindi kinini cyitwa gukunda muganga mu bahinga bakuvura ikintu ca mbere no gukunda muganga niba udakunda abakozi ni ikibazo hari umuntu aba mu ishengero akamara umwaka nko mu Nyakabiga atararamutsa paseri Polineri atararamutsa paseri Juste atararamutsa mwarimu Serije atanu umwarimu bavugana burya uragwaye urafise ikibazo kunda abakozi b'Imana naho corona yateye uzogenda umurabe mu maso uti gakeye nyakuba pastori gakeye mwarimu mu bazungu baba bafise dogiteri abakurikirana amina amina kandi nako turafise abantu naho yo bari kura telefone ati pastor jyana uyiherereye ndakubwira ibyanje nkaba mfise abantu kujya tuja kwa ozayi kutonda kuri kubajenikoroge n'abandi ba dogiteri ba specialiste burya n'abakozi Imana harimo muganga akuvura kandi uri umuhinga ntukaturira abarimu bose tumbera uryo umubwira uti ewe nubu bya bintu nabisubiriye hari undi rero acavuga ati pa ko bamaze kumenya agaca afata bisi akabijyana mu Rutana basi akabirihira bisi akabijyana ku Muhweza kuriyo aho batazomumenya
uzogira ikibazo. Uhishura ubwo ari nyoko ntiwagira gute ntiwara. Kunda umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana umugira umugenzi. Umukozi w'Imana aragukunda. Abakozi b'Imana nimva. Nta muntu yashiriwe imbere kugira akengera abantu. Nta mukozi w'Imana ameze uko. Naho bivuga ukabisubiramo tuzogufasha. Tukubwira ati jipe moyo bandanya uzonesha. None umuntu yakubise igitandara ibetanga ba 50 inyundo. Arakubita igitandara ku nyundo ya 50. None inyundo yakimenye ni iyihe? Ni yakangahe? Ya 50 ingahe? Nizo hose mwagitoye gorora ibiganza. Vous êtes des scientifiques. Nukuvuga abana bavuga ngo ni ya 50. Zirya nyundo zose zakubise igitandara nizo zakimenye. Niyo principe y'abakozi. Wihanye ico kintu. Hari vya les péchés répétitifs. Hari vyaha bikwizingirako. Turabitahura. Bijya vyaha bikwizingirako rero tuvise imiti tuguha kinini tukongera tukaguha za modiakine tukaguhindurira gushika byansa bikunze utegerezwa gukira gorora ibiganza. Tuzogutera inshinge tugushira kuri na za mugusisirine tuzoze guha. Yesu abahezagire. Ikindi cyitwa kwirinda. Kwirinda ni kinini gikomeye. Hari ibintu utavuga ngo jewe ngo niwame paracetamol hunga. Imisoro twama twayibweti hunga ubushakanyi hunga ibyifuzo by'ubutari ko birivuga. Hari binini araho bidakora bisaba ko umuntu yirinda. Irinda ahantu habi. Irinda amajambo. Irinda abagenzi babi. Ngurumva ngo ndiko ndasenga usenga ibiki? Ijya shambure ntuyisubiremo. Urya mugenzi muhebe. Irya nimero yifute niba ugomba gukira. Ikinini gikurikira duhereza ko ni kinini cyitwa kumvira no gukora. Dusome Matayo 19:16. Hari umuntu bagiye icyo kinini kiramunanira kukinwa. Matayo 16. Dusomere Serge umurongo wa 16. Matayo 19:16. Dusome mu izina rya Yesu. Matayo 19 ku murongo wa 16. Haza umuntu kuri we aramubaza ati mwigisha nkora iciza ki ngo ndonke ubugingo budashira? Aramwishura atumbariza iki iciza? Inziza ni imwe, ariko asanga ugomba kwinjira mu bugingo witondera ibyagezwe. Aramubaza ati nibihe? Yesu aramwishura ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize abandi binyoma, wubahe so na nyoko, kandi ukunde mugenzawe nk'uko wikunda. Wa musore aramubwira ati ibyo byose narabyitondeye. Hari ikindi mpajiji? Yesu aramubwira atasanga ugomba kuba agahore. Genda ushore ibyo tunze ugabire aboro, niho uzogira itunga mu ijuru, kandi uze unkurikire. Yesu nashimwe cyane. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda ababaye kuko yari afise itunga ryinshi. Amina. Yesu adutabare. Uyo muntu yari yarakurikije ibyagezwe byose kandi arabyitondera. Mugabo yari umuntu maboko satuntu twanje. Yari umuntu w'ingumyi. Burya daimoni y'ubugumyi nimbi. Ubugumyi ni indwara mbi. Kubana umuntu akorera Imana atari ingumyi biragoye. Hajya Yesu nyaramubwiye ngo bitanga byose mu bisanzwe yari karamugeze ngo agenda babaye ati je rero ugomba nsubire mu itasha nanga amahera yanje. Urumva yamuhaye umuti, yamwajije ikibazo ati nkora iki ngo nje mu bwami bwo mu ijuru? Tumviriza, genda ugurisha ibyo ufise ukora akazi ko gufasha abakene.
ati ntayo ntanze. Ubwo rero amahera yanje ati kandi ahe n'abantu baciye bavuga ati abapasiteri iyo bigishije ntibabura gushiramo amahera nane. Kubera iki? Arwaye ico kindwara c'ubugumyi. Gukorera Imana biri mu bintu bituma ugira inkomezi. Yesaya 3:8 Hezekiya arwaye arembye mu buryo bw'umubiri yibukije Imana igiti Imana ni wibuke. Wowe uzokwibutsa iki Imana? Tabita yapfuye ngo abatamakazi baraje bazana imitamana yabashone yakiriho acarazuka. Mbega umwana wawe arwaye mu buryo bw'umubiri, umwana wawe arwaye ubabazwa n'umwana wahora wikorako. Umwana w'ikigaba nahagwaye ntihutira kumuvuza uti nakazi kaye ndakuvuza aho wahora umariki wewe sinabura amazi y'ucenga wiri kurayerera. Uraza umukristo akorera Imana anezererwa ibikorwa by'Imana niyagwaye. Hari umuntu avuga ngo cengo ndagwara ngo ntibaza no kundaba. Wowe uraba bande bangahe? Nukuvuga ibi bikorwa dukora biradukingira indwara nyinshi. Icyambere tanga icyacumi mu bwizigirwa. Mu bintu narakoze ubushakashatsi nsanga abantu babagwiza tunga nibatanga icyacumi. Ariko umutamakazi ayakura ku gikwembe aragitanga. Umubosa acavuga ngo vraiment ngo birangora ngo natumye ibintu mu Bushinwa ngo vraiment ngo dayeri binanira guharura. Ko kuri Robert babiharura. Umudekarara ko atana kimwe yihenda. Genda ufate bimwe bagize kubadekarara ukure kuzane ku ngoro y'Imana. Ivya Kaisari mu bihende Kaisari, ivy'Imana mu bihende Imana. Ngurumva ngo birancanga ngo butike ngo ndarangura wa mukozi ko ataguca mu ryahumye kumukontorora ntakwibe. Ariko ku cyacumi ucusanga umuntu avuga ngo je ngo nzotanganywa inyubako ngo mukene mifuka ingahe ngo majana 5 ngo nzotanga 2,000 ngo vya dankote. Ibyo ntaco bivuze. Urihenda arindira. Kora mu bugororotsi. Kora mu bugororotsi. Hari indahe imwe yamenyigisha yabereye muri Kongo mu Rutabura. Mu ishengero rya Methodiste byabereye kwa Mariyamu. Hari umubose yarakenye ari umujenama. Arasenga Imana ati Imana ndagusavye umpa amahera nanje nkorera Imana. Wa mugabo Imana iramuhezagira nivyabaye mu ishengero ryo mu Rutabura. Aragenda Imana imuhamata aroba imuhinka imuhintame imuhimene atangura kuba boss. Atangura rero urona umuntu yamaze gutunga acafata ifunguzo akagenda zikubita guce mu ibarabara. Urumva kandi bamwari bose baca bamwita mutama. Timutama ntaraza. Aho gutanga icyacumi agafata $100 akabaterera ati abashitsi baje ati urakoze muzehe urakoze mubyeyi bakamwita muvyeyi. Imana irashavura ibwira Mariyamu genda mubwira muje nama kanaka narababaye kubona bamwita muzehe bamwubaha kandi ari gisuma. Genda mu muhamagarazi ngomba ndamwici bizomenyekane mu mahanga yose ko umuntu janyishima ko abe icitegerezo ku bandi. Baramuhamagara Mariyamu ababizi yaza rimwe agarutse mu mubiri ati wo akoranya abantu ati ingo hano we nirwa kanaka wakanaka tego iyi tariki ntiwasenze Imana ukayibwira yuko izoguha amahera ukayikorera imatego. Ntiwatangiye kuronka amato ni iki imboga watanga icyacumi nganyanyanya tikikabo izi nka zose wari ufise hari nimwe watanga icyacumi nganyanyanya. Tumviriza imbere y'Imana hama miliyoni wivyura igisuma kandi mbikuhamagare ngo nkwereke ko ngiye kukwica nababaye je uhoraho. Mbabarira Imana titaha yarataje acarwara diara arapfa se je no hahera. Tugomba dusenga Imana. Mbega we baguhaye umuti urawunywa canke urumugararije isuzume. Mbega nturwaye mbega imiti baguha uzoyinywa ntuyita. Hari umwana baha imiti agaca yinyegeza munsi y'igitanda. Kaze mu izina rya Yesu. We wisuzumye uravuga ati aha hantu jewe hari aho usanga ndi ingumyi hari aho nakorera Imana. Kaze mu izina rya Yesu. Umuntu yisuzumye akiyumva ko agwaye naze yivuze ingo wivuze
ingo wivuze